Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye, muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa muri kino gitondo, aho tuza kubabwira ku rupfu rubabaje kandi ruteye ubwoba rw'umwana w'umutegetsi rwabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka ko byakozwe n'iperereza ry'u Burundi. Muraza kubikurikira mw'ido n'ido ry'amakuru, aho muza kumenya ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko birakorwa n'iperereza ry'u Burundi. Benshi bati igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba, kubona ibintu biriko biraba gutya inzego zirorera ntizigire icyo zikora, ni ikimenyetso kidahenda ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Abarundi ni ntashimwa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi ari ndashima, kandi akavuga ko ibyo yabakoreye byose atabyo bigeze babona. Nabyo nyine muraza kubikurikira mw'ido n'ido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane arabana n'ibiriko birakorerwa umuryango wa Generali Arengiyome Bunyoni. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda sabone canke subscribe, pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi ni ntashimwa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje kuri uyu wa gatatu ko abarundi ari ntashima, yanka kwemera ko afise ruhara mu ikena ry'ibitoro, avuga ko ari ingorane isangiwe na bose. Mu ijambo yashikirije abarundi kuri uyu munsi arumanije imyaka 4 ari ku butegetsi, Ndayishimiye yagirije abarundi kugomba kuronkera byose umwanya umwe. Umukuru w'igihugu yavuze mu Kirundi gusa, ururimi rukavukire rwo mu Burundi. Mu ijambo ryashikirijwe ku iradiyo n'imboneshakure by'igihugu RTNB rinashikanwa ku zindi nsamirizi zo mu gihugu. Muri iryo jambo ry'iminota 27, Evariste Ndayishimiye yagarutse ku byo yari yemeye mu gihe cyo kwiyamamaza. Ku bwiwe abona ko yabishikije byose, ntiyahaye agaciro k'imyidogo yabo arongoye. Ikiryohera ubu ni uko mu myidogo abantu bavuga bati dukenye iki, ariko ntibavuga bati turabuze amafaranga yo kugura ico kidandazwa babuza, kandi ico kidandazwa si ico mu Burundi, kiva hanze y'igihugu, niko yatangaje. Yaragirije ati ubu umurundi wese agomba kuronkera byose umwanya umwe. Nico gituma twoshobora kuvuga ko abarundi ari ntashima. Kubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi, abarundi bariko barubaka amazu meza, bambara ibyambarwa byiza, kandi barafungura bagahaga. Abujuje amafaranga mu mifuko yabo nibo bagomba kubaho nk'abaganwa mu kugomba kwiyunguruza hakoreshejwe uburyo busaba ibitoro byinshi, bagomba kunywa inzoga ziva mu mahinguriro no gufungura ibivuye hanze y'igihugu kugira ngo berekane ko bateye imbere. Niko umukuru w'igihugu Neva yasuzuguye abo arongoye. Guhunga ico ajejwe. Kubw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye, hariho abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo bagumure abanyagihugu batembagaze inzego. Nibyo koko hari imyidogo aha na hariya, uriko iciza nuko dusangiye umubabaro. Ubwo buzima bwiza twifuza na jewe ndabukeneye nubwo ntabushikako. Ubu rero nkuko dusangiye ingorane, ntibadutume duta ubuntu kuko kugira ngo tuhahure uburemere bw'umusaraba wikoreye imbere yo kwagiriza abandi. Ni byiza kubanza kubona umusaraba bikoreye. Niko yavuze aho ngaho.
yaranasubiriye aravuga ati muzobona umuntu ababwira ati gute tuzova muri ubu bukene, mbega yahora atunze yahombejwe n'iki, umuntu azokwigera aronka ibimuhaza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi abona ko yatoranye igihugu catawe mu manga n'imyaka myinshi y'intambara, iyo ikaguma ari ingorane ikomeye kw'iterambere ry'ako gahugu gatoya ko muri Afurika y'ubuseruko. Kubw'amajambo yiwe, kubwiwe abakozi ba leta yabogoje canke yirukanye barahungabanya umutekano ndetse n'ubutunzi bw'igihugu. Nk'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza yatunganya ibikorane kugira ngo yerekane buri ntsinzi. Evariste Ndayishimiye agiye kuja i Nyabihanga mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi gushimira Imana kuva kwa 20 gushika kwa 22 Ruheshi 2024. Ubu tuvugana akaba ariho ari, benshi bakavuga ko ibyo bikorane ataco bifasha abarundi. Twari twababwiye ko hari urupfu rukomeye rw'umwana w'umutegetsi tugira ngo tubashikirize, ariko tubanze tubabwire ibiriko biravugwa ku muryango wa Generali Arengiyome Bunyoni. Yoba ari amagendekende. Zimwe mu mpuzu za Generali Bunyoni zaraturiwe ku wa gatanu uheze mw'ibohero rya Gitega. Ibintu bibandanya kuba ku muryango wa Generali Bunyoni iyo ugemuriye mw'ibohero Igitega biratangaje. Twaheruka kubaha inkuru y'imfura ya Bunyoni yasabwe gukura impuzu zose kugira yemererwe kuja kuraba se. Ku wa gatanu uheze naho ko umukenyezi wa Bunyoni yarahuye n'ibitoroshe mu gihe nawe yari agemuriye umugabo wiwe. Ntimushobora gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje mudakarabye. Umupfasoni Hyacinthe Niyonkuru yagemuriye umugabo wiwe nk'uko bisanzwe, baramusaka bakoresheje icuma aho nta ngorane irimwo. Ingorane zadutse hageze gusaka ibifungurwa azanye. Umupolisi yashatse gukora muri izo mfungurwa, Hyacinthe Niyonkuru aramuharahira ko adashobora kubikoramwo adakarabye. Agenda ubanze ukarabe ubone kuza gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje. N'agashavu kenshi umupolisi nawe ati genda uzane ab'inzobe nkawe abe aribo bazohora bagusaka. Umupolisi aca araja kwitwara ku bamukuriye ngo aranse ko ndamusaka. Bane bati mwihoze. Nuko haca haraca umwanya, Hyacinthe Niyonkuru aratinda araja kubaza ati mbe uyu munsi sinza kubona uwo naje kuraba. Niho kumuha umupolisi muto mu mapeti, araheza arakaraba abona gusaka za mfungurwa za Bunyoni. Hyacinthe Niyonkuru arinjira aragemurira umugabo wiwe. Impuzu yambawe n'umugabo wanje mushaka kuyijana hehe? Hageze ko Hyacinthe Niyonkuru asohoka, abapolisi barasubiriye baramusaka. Mu byo yari isubije inyuma harimwo umwambaro wa Generali Bunyoni, umwambaro w'abanyororo benshi bita ko ariwo bambara. Ni wa mwambaro usa n'urwatsi rubisi. Imari ziba zirasubiriye kwaduka. Abapolisi bati izi mpuzu uzijanye hehe? Uwundi abanza aranuma, hama arababwira ko uwo mwambaro wabaye muto agiye kuwusubirishamwo. Abapolisi baramurahira ko adashobora gusohokana umwambaro w'umunyororo. Bati nk'ubu yotumwa ko na sentare yogenda yambaye iki? Yogwara aho yoja kwivuza yambaye iki? Impuzu baramwatse, uruhagarara ruraduka, induru ija hejuru kugeza aho umuyobozi w'ibohero aza kuraba ibyo ari byo. Hyacinthe Niyonkuru yagira ati reka basi ndazisubizeyo. Baramwankira ngo bazomenya bonyine ingene bazimuha. Hyacinthe ati impuzu yambawe n'umugabo wanje mushaka kuyijana hehe? Urwamo rwabaye rwinshi. Niho Hyacinthe yagira ati nimba mudushobora kwemera ko tuzimushira mukaba mutemeye ko ndazijana, nimuzane ikibiriti tuziturire mva ngaha zibaye umuyonga. Byahavuye bigenda gutyo nyine. Impuzu barazituriye zirasha zirahera. Hyacinthe Niyonkuru abona gutaha. Abari ngaho basigara bashumarariwe babonye ibyari bihejeje kuba. Ikibazo c'amagendegende. Tubajije bamwe mu bapolisi bari ngaho ibyo bintu byavugaye ko batubwiye ko biketse ko umupfumu yoba yari yatumye ko bamushira impuzu Bunyoni yaburaniyemwo. Ku ruhande rw'abegereye umuryango wa Bunyoni nabo bavuga ko bagize amakenga babonye abapolisi bashaka kugumana impuzu yambawe na Bunyoni kandi ntibashake ko isubizwa kwa Bunyoni. Nabo nyine biketse ko ishobora kujanwa mu bapfumu.
abapfumu, amagenekende. Ibi ni ibibazo bibandanya kwiganza muri dosiye ya Jenerali Arenga Guillaume Bunyoni. Yabibutse ko icaha gikomeye gipfunze Bunyoni ari uko yaba yaragerageje kwiba Perezida Ndayishimiye abanje gukura umupfumu wo mu Ruyigi yitwa Emmanuel Ntigazohera. Uyu nawe akaba yivugira ko yari asanzwe yarakoranye na Perezida Ndayishimiye. Uyu mupfumu yoba yari yemeye kwica Perezida Ndayishimiye mu kumuha umuti utari wo, abanje kumubesha ko ubuzima bwiwe bubangamiwe cane. Uyu mupfumu aniyemerera ko yagize uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza, naho parike ifise amajwi y'ibyo bintu ntiyigeze ikurikirana Emmanuel Ntigazohera. Bunyoni yagirijwe ko yahaye amahera uwo mupfumu anamugurira ipikipiki kugira amwicire Evariste Ndayishimiye. Ibikorane by'ikinamico ikomeye cane. Uyu munsi muri komine Nyabihanga Imwaro hunguruwe igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye wigina imyaka 4 amaze ku butegetsi. Kugeza muri 2022 mu bikorane nk'ibyo Perezida Ndayishimiye n'umushikiranganji we wa mbere Jenerali Arenga Guillaume Bunyoni nibo bari abigisha bakuru babwira abarundi ubushobozi bw'Imana n'ibyo yabahishuriye bidasanzwe. Mu bikorane nk'ibyo twahoze tubona Ndayishimiye apfukama Bunyoni akamusengera. Yoba ari ikinamico? Ibyo bavuga byoba biva mu magendegende? Boba bayaga Imana ku murango ariko mw'ijoro bagahimbaza umupfumu? Ico bikora Imana tuzi irangwa n'urukundo. Birababaje kumva ko hari umuntu agenda gushira iminwe mu mfungurwa z'uwundi mugabo. Ko mbona iby'abadede bitamenyerwa. Ndayishimiye nawe niyapfungwa yoba yiteguriye gufungura ibyo abapolisi bakozemwo bose? Iki ni ikibazo gikomeye cane kandi gihanze umuryango wa Jenerali Arenga Guillaume Bunyoni. Twari twababwiye ko hari urupfu rutangaje rwabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko abatabizi uyu wishwe afise aho ahuriye cane na Jenerali Gervais Ndirakobuca batazira na kugarika umushikiranganji wa mbere. Indwi zibiri zirarumanye atawuzi irengero rya Jean Marie Bizimungu kuva wanyurujwe ku murango kuwa 20 wo kwa karindwi kwezi kwa gatandatu 2024 kuri Karanike i Bujumbura. Abamuzi bose baramushingira intahe. Jean Marie yari intore, ntiyashwana n'umuntu n'umwe. Jean Marie ariko aratera imbere, none abansi b'iterambere ntibamwemereye kubandanya. Jean Marie yazize iki? Yoba yazize amabanga yasigaranye na Brice Irakoze, umuhagarikizi w'ubugeni bwiwe, Palais de Mariage? Birashoboka kubera bari abagenzi bakomeye cane. Intahe ya Jean Marie yashize ibinyuma by'abagandaguye Brice hose byose. Yoba yazize amashari y'ababanyi Igihanga? Biragoye kubimenya muri kino gihe. Imvukira za komine Gihanga ziboneka ko zabangamiwe. Hari ibihuha byakwijwe nyuma y'urunyuruzwa rya Jean Marie, ariko abamuzi bose barabyiyamirije. Jean Marie ntiyigeze yerekwa politike. Kumbure ababikwiza ni abashaka guhabya amatohoza. Hari umuntu afise inyishu y'ibyabaye? Ni Elifaze Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Yagumye yiyumva, mu nyuma haduka intumwa nyinshi zo muri iperereza zibesha ko Jean Marie afungiwe mu iperereza ahantu h'ibanga, kugira habe icizere umuryango ibe n'inzira yo kunumya abatabarizaga uyu Jean Marie. Baranabwiye ko abahirahire bakamenyekana batazosubira kumubona. Urwo rwari uruye rugamije kunumya umuryango. Yasize urugo umukenyezi yibungenze umwana wabo wa mbere. Jean Marie yasize agahinda kenshi mu banyaryango no mu bagenzi. Ninde azotanga umuco? Ya leta mbyeyi iri he? Turetse ibyo gutamba inyambihanga kugira isinzirize abarundi, ikora iki kugira ihumurize imiryango ibura ababo batwawe n'iperereza, kandi bikaboneka ko byose biba byakozwe n'ubutegetsi bwose bubifisemwo uruhara? Icyo benshi batamenye ni uko uyu Jean Marie wanyurujwe afitanye amasano ya hafi cane na Jenerali Gervais Ndirakobuca batazira na kugarika. Akaba ari mu bababajwe cane n'urupfu rw'uyu Jean Marie, kandi akaba avuga ko byanga bikunda azahorera umuhungu wiwe kuko we amufata nk'umuhungu wiwe, kuko ise uyu Jean Marie ni umugenzi ukomeye cane wa Ndirakobuca.